nkako ngirivuzwe n'umukama Imana umweranda w'Isirayeli mwokijijwe nuko mwisubiyeko mukaguma hamwe ubukomezi bwanyu bukaba mu gutekana no kwisekera ariko ntimwabishatse ahubwo mwavuze muti haba namba tuzokwihungira ku mafarasi ego niko muzohunga hanyuma mwavuze muti tuzogendera ku bitwazi bitebuka nico gituma aba bakurikirana bazonyaruka abantu 1000 bazohunga bakangamiwe n'umuntu umwe abantu 5 bazobakangamira mutemwomoke gushikaho musigara kurushi nk'igiti cirebanga kwitaba ry'umusozi kandi nk'ibendera rishinze ku mutumba. Tugire Kristo bakundwa umukama aho muri ku mpande zine z'isi mwemwe mwatoranirijwe kwakira ijambo ry'ubuzima ijambo ry'umukama muri uyu mwanya wa kabiri w'ijambo ry'Imana twakira buri munsi wa izamuri hagati ya saa 9 na saa 12 musanga muri ya Yesu Kristo. Urukundo rw'Imana rutube ko twese impuhwe zamushobora byose ziduhangaza. Uyu mwanya ni umwanya mwiza wo kuguruza ikirere cyiza ku buzima bwacu, akaba ari n'umwanya mwiza wo kwakira ingingo igira 16 muri za ngingo 40 zigaragaza ko turi abadasanzwe turi abakomeye, zimwe ziduhuza n'umwuka w'ubwenge w'ubwitonzi n'ishuri. Ijambo mukama duhaye risena ijambo riza kudukemura rikatubwira ko twateye umugongo Imana. Ariko Imana ukibona ubuzima bw'ikiremwa muntu bitandukanye no kwikiremwa muntu cigenza. Niyo mpamvu ingingo itubwiye ngo ico dukwijije no kwisubira ukwigenga ukuguma ugutekana no kwisigira kandi nivyo byobaye ubukomezi bwacu kubera iki kwihangana kuko kuri iyi si ibitunaniza ibituremera birahari, ariko iyo duvise Kristo byoroha ko dutandukana nabyo. Kubera iki kwisubirako kuko kuri iyi si biroroha kunyerera. Kuri iyi si biroroha gukora icyo utashaka gukora. Pawulo mwiranda niwe yigeze kuvuga ngo wenda ngo umuntu numa gucumura ngo nzokugwa ko nyine ugiye cyose nifuje gukora neza nisanga nakoze nabi. Mugabo naho biruko ntuherana. Kandi uko bawiseguye itama, uko bavise umutima utunuye, uko bavise umubiri wabaye, ni kunanirwa no kubana amahoro n'abantu bose. Ariko Imana ikintu kiyibabaza sohoka nitubwira nuko tuyiha akabwira
iyi nkenge idufasha kugarura itwibwe yacu byazimye cyari byariho n'inziga izakugirira akamaro utabanje gusobanukirwa ubuzima bwawe n'Ukristo icyo ari cyo. Birasaba ko utemezanya n'umuntu waca n'inshuti yawe ko hari icyo ashoboye kugufasha mu gihe Imana idasize mu kuboko kwawe. Hari igihe Imana idushyira ku munzani kugira ngo irabe urukundo tuyikunda, irabe ingene tuyizigiye, irabe ingene tuyemera. Icadukijije nuko twakwisubiye ko tukaguma hamwe, ubukomezi bwacu bukaba mu gutekana no kwizigira. Ngo ariko ntimwabishatse, ahubwo mwavuze muti haba namba tuzokwihungira ku mafarasi. Bakundwa b'Umukama, Imana inama itubwira niyo y'agaciro ku buzima bwacu, kuko usibye gucumura ibigaragaza byose Kristo yabaye. Nenda basabe muri uyu mwanya mwiza wo kuguruza ikirere cyiza ku buzima bwacu, mucugururishe kukuri kw'ijambo ry'Imana, mwumve icyo kiza ubuzima bwacu, kuko Imana iguma irindiriye igihe dutaka imbabazi kugira ngo iduhuze nazo. Yavuga ngo nicyo gituma Umukama arindira igihe cyo kubagirira imbabazi, kuko nicyo gituma azohaguruka akabagirira impuhwe, kuko Umukama ari Imana y'ubutungane, ahiriwe abo bose bamwizigiye. Kugira ngo ushobore kugurirwa ikirere cyiza ku buzima bwawe, hakeneye ibintu byinshi, hakeneye umutima utunganye. Imana icyo ikora ihora itugwana ko kugira ngo duhore mu buzima bwiza, ariko natwe ubwacu hari igihe twigomera. Ariko nimba ari amarusho agutuma wigomera, bivuga ngo wigome, abantu ba Siyoni mu Yerusalemu nimugisubira kurira, Mukama azobagirira imbabazi nimwamutabaza, niyabumva azobishura. Byumvikana ko mu gihe wari utarishurwa sika Imana nayo barakumvise, ukwiye kwinginga ugatitiriza ko ufitiye ko uburenganzira. Ngo mu marushwa Mukama azoba umukate, abahe n'amazi igihe muzoba muyakenye, umwigisha wanyu ntazoba acisha. Amatwi yanyu azokumva ijambo riturutse inyuma yanyu rivuga riti iyo niyo nzira, yikurikire muje iburyo canke ibubafu.
koroherwa, kwagukirwa. Muze dusabe ingabirano Imana yo kumvira Imana, kunyoterwa ijambo ryayo. Uyu mwanya ndasabye ngo Imana idukure ku ibyaha n'iby'ubwoko bwose, idukure ku bitero by'abarozi, idukure ku burwayi butandukanye. Dukomere tuyiririmbe, tubyine, tuyikorere kugira ngo dusare twongere tugarukane mu nzu y'ububiko. Ndasabye Imana ngo iyi nkingi yo kwisubiraho kuguma hamwe, ubwire Imana ibibakiye umutima wawe, uyibwire uti nkura mu kamenyo kawe twenze. Iyi nkingi yo kwisobanukirwa, iyi nkingi yo kwisubiraho, iyi nkingi yo kunezerwa n'umukama, uyakiriye ubwiriye iwawe. Iri ni ijambo karemano wowe nyine urema mu mutima wawe, si ijambo abandi barema mu buzima bwawe. Dawe wa twese ubyagiye mu ijuru, urakaninaza mu buzima bwacu kuko niwe utugejeje kuri saa turi bazima. Tugukengurukiye cyane mu izina ry'umwana wa Yesu Kristo, kuko muri we niwe turonkera ubuzima bwuzuye. Yesu uri ijambo w'Imana, Yesu uri umukiza w'ubuzima bwacu. Wowe Yesu Kristo umukunzi mwiza, wowe soko ry'ubwiza byose ubuzima bwacu dukeneye, ubuzima bwacu bukeneye ahabwa icyubahiro. Ni wowe uri umugisha kuri twebwe. Turagusabye turambure ko kwa kuboko kwa dutunganiriza, dutandukanye n'imyuka mibi duteza ibisuzuguro, iminaniro, imigushi n'ibindi. Duhe ubudahangarwa bwawe, dushyire ikimenyetso cy'ubutabazi, kuko dutsinda umwasi kandi umutima w'Imana akabe kanaganza ubuzima bwacu. Mu izina rya Yesu Kristo tukubwo kwikirere kibi, dushyire kubwo kwikirere cyiza, kandi mu izina rya Yesu Kristo duhabwe umunezero, tuhabwe umubabaro. Amen, amen, haleluya. Imana iduhe umugisha, Imana iduhe umugwiza. Muryakire isezerano ryo kwisubira ko, kwigumya, gutekana no kwizigira, kuko ari byo bizamura ubukomezi bw'Imana muri twebwe. Mwarayizagiye turaja gusubira mu izamu ryo guhindurirwa izina. Ariko iyi nkingi, uko gutwikurura, uko dukukurwa ko rushirizaho kutugirira neza. Umuhezagiro wawe udufate, umuhezagiro wawe udukomeze, umuhezagiro wawe utubohore, umuhezagiro wawe uduteturure, umuhezagiro wawe udutandukanye n'amakuba y'ubwoko bwose ahanamiye ubuzima bwacu.